birahagije ibyo waciyemo, birahagije ibyagutunuje, birahagije ibyo wabeshe, kaze uruhuke. ino ndirimbo mu kuyitamba uzoyitamba gute? Reka abantu ukuntu uzoyitamba twagiye ntago amazimba ntabwo ishobanye nawe ukamuvye aho wankuye, reka dutambe waca tugenda kontre twosanga tubitote aho wankuye ni jewe ndahazi, ni jewe ndahazi, nta wundi wo kuhamenya, uzawe nkamenya hanje. Je narabaye mayibo, harabaye mayibo, nararaye ku cavu, mana ku makarato nyene, Yemwe basha. ariko nusanga bafashe amakarato bakayagira akamatera, mu bigunira bagafata amasashe n'ibigunira bakabigira uburengeti bakifuka. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Kaze uruhuke. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana nshuti no mu bakunzi b'ibiganiro bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tube nikaze kandi muri kino kiganiro twinjiyemo neza na neza twinjirana n'ino ndirimbo nziza birahagije. Indirimbo birahagije ikaba yaririmbwe n'umuririmbyi umwe, ndaza kumabwira mu kandi kanya kaza kuza. Muri kino kiganiro sinza kuba ndije nyine nza kuba ndi kumwe n'umutumire nk'uko musanzwe muzi ko tubazanira abatumire bagiye batandukanye bafise impano izi na ziriya. Abo Yesu yatumye ku kivi nabo bakaba bariko baramukorera uku na kuriya, na cyane cyane gukwiragiza ijambo ryiwe yasize abasigiye. Muri kino kiganiro nza kuba ndi kumwe n'umutumire kandi n'umushitsi aca apfa ahantu kure bantu b'Imana, ariko akaba yavuze ati ko ndi muri kino gisagara sinshobora gusubira inyuma ntaganiriye basanzwe bankurikirana, n'abasanzwe bakurikirana Tarisisi Hope Ministry TV, n'abaganiriye ngo bamenye ibikorwa andiko ndakora. Habijije amajambo niyo mutumire nyine turi kumwe yaririmbye ino ndirimbo birahagije, avuga ati vrema ivyo waciyemwo birahagije, n'amajambo yose azotubwira ati ivyo vyagenze kuriya na kuriya birahagije, ngo nyaruka kaze muruhuke. Aya majambo ndetse n'ayandi ari muri ino ndirimbo n'izindi zigiye zitandukanye waziririmbye niwe turi kumwe. Reka tufate kano karyo keza tumuramutse kandi tubaye n'ikaze umutumire wacu turabaramukije. murakoze cyane, natwe turabaramukije. Bariko baradukurikirana twagerageje kuvuga byinshi ariko amazina kweri ntitwobesha yatunaniye, ngo kwitondora ariko baradukurikirana. Okay, murakoze, banyita ndacayisaba Salomo. Ego Salomo umwe wo muri Bibiliya yigenera imigani ibihumbi nyambari bingahe, arazi kudondagura ivy'amazina ndetse ngo n'ibiti ngo vy'isederi y'Ilebanoni ni Salomo. Ego ngabatase neza neza Salomo ninde, asanzwe akora iki, yatugendeye no musa komotse mu kahe karere? Okay, murakoze Salomo. Ego ndi umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Mva mu ntara ya Kirundo, niho mva, turetse ko ari homba. Ego dutewe iteka kwakira umuntu avuye mu ntara ya kure. Navuye ko mu ntara ya Kirundo zo mu gisagara ca Bujumbura si hafi, urugendo rwo gushika Bujumbura warubonye gute, rwagenze gute? Si hafi nyene, ni kure, ariko gusa nyene biba ari vyiza kugira ngo tugere no kuri kapitale. Ego kandi vy'ukuri biba ari na vyiza kugira ngo tugere no muri ibi bihe, kugira ngo abadukurikirana tubashikirize bishasha tuba dufise. Tunabaramutse na cane cane nezere ko urugendo mu nzira rwagenze neza kandi washitse amahoro mu gisagara cita c'Ibujumbura. Rwagenze neza kabisa, rwagenze neza, turabishimira Imana. Yaraturinze, twari tuje mu bijanye n'ibikorane, byanagenze neza cane. Impande yo gufata rugendo gushikana muri no studio ya Tarisisi Hope Ministry TV kugira ngo usangire ikiyago n'abadukurikirana, waruje mu gikorane coba cabereye, coba cagenze gute? Gikorane cyagenze neza cane, cari cabereye ku Musaga.
cagenze neza cane Okay. mu ishengero ry'umusamariya. kwizegwa ugatumirwa mu bikorane ibi canke biriya birumvikana ko atari ikintu kiba gifatiwe aho nyene n'abantu baba baricayemwo bakavuga ati muri kino gihugu turakwiye gutumira uno muririmbyi. Umaze kubona ubutumire wavyakiriye gute? Okay, navyakiriye neza, vyaranezereye cane kuko si vya bose niko nobivuga. Naje n'ubuntu ntaco ndusha abandi, ariko kubw'ubuntu bw'Imana Yego. nza numva hirya no hino nyene bampamya ishwashwa kuko arico niyemeje gukorera Imana, nkasimbirayo nkayivugira. Na cyane cyane ko arico twahamagariwe canke umuntu wese yaremewe gutatira Imana no kuyihimbaza. Ngaho uravuye mu ntara ya Kirundo urashitse no mu gikorane mu gisagara ca Bujumbura ku Musaga, bakwakiriye gute? Ko hari abari bakuzi hari n'abari batakuzi. Okay, banyakiriye neza kuko nibwo bwa mbere iryo shengero ryari rintumiye. Nivyo muri Bujumbura hari amashengero menshi akunda kuntumira yakoze ibiteramo ibikorane, ariko ryo bwari bwa mbere. Banyakiriye neza, nararyohewe cane. Ego. Okay. Impande y'ubutumire bwa kino gikorane waherukamwo, haba hari ibindi bikorane umaze guhamagarwamo kuva uno mwaka utanguye? Ego. Hari ibikorane bibiri nahamagawe mu Muyinga. Ego, hariho n'ikindi nahamagawe muri Tanzania. N'ibindi bibiri nyene vyahi Bujumbura bugiki kibaye cya gatatu. Ego. N'ikindi cabereye mu Kirundo nyene. Nivyo uyu mwaka novuga amaze kujamo. Ego. Ego. Eka ibijanye n'urugendo ndetse n'ibikorane tubigarukirije hano gato karagaciyemwo, twinjire neza neza mu rugendo ubwo gukorera Imana mu bijanye no kuririmba. Umukozi w'Imana Salomo yarutanguye ryari? Okay, iki gikorwa nagitanguye kera. Kera mu bisanzwe haraheze igihe kuko nagitanguye 2013. Ego, 2013 niho nagitangura. Okay. 2013 uno munsi turi 2024, araciye imyaka itari mike. Wamaze gukora indirimbo zingana gute? Ntabwo biba vyoroshe, ariko ndafise 21 turetse ko hariho n'izindi zibiri ziri muri studio zitarasohoka. Yego, kinavuga ni felicitation, izo ndirimbo ni nyinshi kuko harebo ubandi usanga mu myaka nk'icumi canke irenga tandirimbo nk'izo barakora. Gukora indirimbo zingana uko mu kiringo nk'iki bizoba vyarakoroheye? Oya, ntivyanyoroheye, gusa ni bimwe y'ikintu kirimwo nk'umuhamagaro wawe ugikunda. Uragira umuhate no gusenga ugasaba Imana kugira ngo igufashe. Rero ndabishimira Imana, naje nta kintu kirekire novuga narushije abandi, turetse ko hari ubuntu nyene Imana yandabishijeko ndazigerako. Okay. Ni indirimbo zifise amasanamu canke ni indirimbo zikiri audio? Okay, ziracari audio, ntabwo ndazishira ku masanamu, ariko harimwo muri izo harimwo iyo ndimo ndategura. Wanashaka niyo birahagije. Ndimo ndayitegura vuba gatoya, ndashobora kuyishira ku masanamu. Uraza amakuru y'ino ndirimbo je nahora ndayumva sinze kari gwawe. Yego. Wanashima ni imwe mu ndirimbo nagiye mvuza kenshi nkanayikunda. Katufate kano kajya duhe abari kwadukurikirana banza bayikurikirane gato mu kanya turagarutse. Yego. Bazoduwake yayuzuye imiruo isizohera, Imana datizoduhobera. Bahagapera uririmbe hano hantu. Waririye muri isimbi itubwira ijambo rivuga ati birahagije ivyo waciyemo, birahagije ivyagutunuje, birahagije ivyo wareshewe, kaze uruhuke. Birahagije ivyo waciyemo, birahagije ivyagutunuje, birahagije ivyo wareshe, kaze uruhuke. Indirimbo nziza cyane, mwumva neza yuko ari indirimbo irimwo n'amajambo akomakomeye
tuzobwirwa n'umwami wacu Yesu Kristo avuga ati ibyo mwacimwe birahagije. Iriya mibabaro kubeshegwa ndetse n'ibigiye bitandukanye mwagiye muhurira navyo mu isi mbi birahagije, nimuze muruhuke. Hano majambo wayumviriye gute bwana mukozi wa Salomo? Okay, hari ukuntu wiyumvira amajambo bivanye n'ubuzima wabayemwo canke ibintu nawe vyagiye bigukora ku mutima. Byukuri nivyo umuntu nitugera mu ijuru twararushe mu bisanzwe ngaha ku isi, twarakubititse nitugera rero mu ijuru ijambo rya mbere Yesu azotubarira azotugira ngo kaze mu ruhuke, ya miruho mwaruha bwa busa mwarara, kwa kwambara ubusa, kwa guhamwa mu muryango, wa ruvugo kabisa, tuzohanagurwa amarira. Chukengo n'abamarika bazotangara babaze Yesu bataba ni bande bavuye hehe cyane yazo cabwira ngo bavuye muri ya mibabaro myinshi cyane kwamesuye imvune zo mu maraso ya Yesu Kristo. Birumvikana n'indirimbo ikomeye cyane mu majambo akomeye byumvikana ko Salomo afise iyerekwa ry'imbere cyane muri kazoza. Nukuri nandavyize yego. Okay, no munsi ino ndirimbo ndetse n'izindi ndirimbo zige zitandukanye mu muba mumaze gushira habona umuntu azikeneye yo zisanga he? Mwamufise urubuga rwa YouTube mwazishitse ko canke? Ego ruriho turetse ko vyinshi sindabishirako ariko vuba ndaje byose ndabishireko, nta n'indwi zibiri zizohera byose bidakwiye biriko. Ariko hari umuntu yumvise ino ndirimbo akumva n'indirimbo iryosha akavuga ati vraiment aje no wamenye urwo rubuga no bandi yabonesha kugira izo ndirimbo nizajako nzembe uwa mbere kuzibona yo kwandika gute kugira ngo barakora kimwe bita subscribe canke s'abone kugira indirimbo nizajako abo wa mbere kuzibona? Ego me murakoze cyane kugira ngo umuntu azibone agiye kuri channel yanje arandika Ndaca Salomo. Ego Ndacayisaba Salomo burya niko ni aciye uri kata naciye ndarikata agaberoveka kugira vyorohera abantu. Hari abantu rero usanga dufise amazina maremare ibana wandeze usanga umenga ni gitabo. Ego bigasaba ko tuyakeba. Ego abita impfunyapfunyo cyane kabisa. Birumvikana uraja kuri YouTube uje muri recherche wandike Ndaca Salomo. Hanyuma heza ubone ibikorwa bimaze gushaka ku rubuga rwa YouTube, hanyuma ugire subscribe, ugire partage, ugire comment ku bikorwa biriko, hanyuma usangiza abandi ibikorwa za kwa biriko, hanyuma witegure kwakira kino gikorwa kigiye gutegura amasanamu ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi. Impande y'izino ndirimbo hari indirimbo nigeze kubona hano aho wankuye. Kadufata akanya gato dukurikirana ino ndirimbo aho wankuye, hanyuma turagaruka namwe wanze mu feeling mumviritse aho Imana yabakuye. Tazumwe wese ravisa Imana yamukuye ashobora kuvuga ati Imana ndibuka wankuye mviritsa n'umunyarukundo n'umunyembabazi n'umugiraneza mu gihe cy'imibereho yanje hari ico ntazibagirwa mu minsi nzamara hano ku isi hari ico ntazikawusha sinzibagirwa ko nari mayibobo sinzibagirwa ko narara kuca. ino ndirimbo mu kuyitambo zoyitamba gutereka abantu ko nuzoyitamba twagiye ntaga mazimba ntabwo ushobora no kumuvye aho wankuye Kadutanga wacha tugenda konfe twasanga tubito aho wankuye nijewe ndahazi nta wundi wo uramenya uzawe ntamenya hanje. Ushatse ubona umukura hasi ukamusiga yatamirana, ushatse umuntu umukura hasi
bamusigaye atambirana uwo wibutse baramwibuka amen utibutse ntawumwibuka n'ukuri uwo wibutse baramwibuka utibutse ntawumwibuka aho kuri umwaka narabibonye umwaku kabisa aho wasinye ntawusinyura kuri umwaka narabibonye aho wasinye ntawusinyura sinzahibagirwa nzabwira abana banje ukahibagirwe sinzahibagirwa aho Yesu yankuye. reka tugaruke muri studio gato birumvikana ko ari indirimbo nziza cyane kandi indirimbo igizwe n'amajambo akomakomeye wanashima n'amajambo amwe agizwe n'intahe uvuga uti imana hari ibintu yankoreje ntacyo ushobora kuzikawusha kubona ubuzima Salomo yarabubayemwo canke bayaganiriye n'umuntu yabubayemo akavuga ati reka indi amajambo ko numva akoze ku mutima wanje ndayashira habona afasha abandi bantu dushingira intahe gato vyagenze gute. Okay, musanzwe intahe yanje ni ndende ariko kimwe gusa ubwo buzima narabubayemo. Hari aho mvuga ngo sinzibagirwa ko nari mayibobo sinzibagirwa ko narara kucavu niko je narabaye mayibobo narabaye mayibobo nararaye kucavu ku makarato nyene ariko nusanga bafashe amakarato bakayagira akamatera mu bigunira bagafata amasashe n'ibigunira bakabigira uburengeti bakifuka neza cyane ubwo buzima warabuciyemo narabuciyemo ariko Imana yarabuhinduye ntabwo bikiri uko amina yego shingira nta bantu gato urugendo rwagenze gute gubwo buzima kuva kuri mayibo Imana ikakwegeza aho ugeze uno munsi. Ubwo buzima buragoye kubuvamwo ariko Imana ivuze bahura baho nta bintu birebire ariko gusa kimwe conyene ego Imana yarabunkuyemo ntabwo nkiba mwikanevu ntabwo nkiri mayibobo kuko Imana yaranteye iteka ndafise umuryango ego rero ariko ubwo buzima narabubaye mu nico gituma je mu ndirimbo ngenda nandika harimwo ivyo ngenda mvuga nk'intahe yanje kuko birashoboka indirimbo igafasha abantu bose kuko niba Salomo yabaye mayibobo nawe wabaye ikindi kintu yego niko bimeze nijewe nyene ndahazi nta wundi wo kuhamenya uzawe nkamenya hanje ariko breva wariyumviye n'amajambo nijewe ndahazi uzahawe nta nundi wo kuhamenya wundi. Salomo birumvikana ko waciwe bitoroshe ariko kandi umunsi Imana yarabihinduye ibintu byifashe neza biranagaragara uratagase ariko hari umuntu yoba akiri mu buzima butameze neza n'akahe kajambo wamubwira ukamuremera ivyizigiro basi nawe ko haciye. Umuntu akiri muri ubwo buzima ni umubare ati yihangane hamwe no gusenga Imana ihindura amateka nivyo ubuzima turabucamwo ariko hari igihe tubucamwo kugira ngo Imana ikomeze intahe yacu jewe nk'ubuzima naciyemwo burampa ico mvuga rero n'ubu burimwo wese no umubare ngo ihangane ni gatoya n'inyuma ya zera Imana irakora ejo bizohinduka ugere ku rundi rugezo turetse ko na jewe uru rugezo ngezeko ndabona imbere nzoba ngeze ku rundi rugezo rurengeye runo ndi cyane yego aho wasinye ntawusinyura. Tubandanya kumva amajambo akomeye cyane muri no ndirimbo ngo aho Imana isinye nta umuntu asinyura ariko kandi hari abantu bigira utumana ugasanga ngo je ngo no kwicana ngo je ngo no kwereka ngo urabona kandi Imana yasinye ngo ubaho wibereho wongera ubeho bano bantu nabo babwira iki ivyo bihe na jewe narabigezemwo ndabibamwo ariko kuko Imana yari yarasinye ngo uzobaho Salomo ndabayeho nawe urabibona cyane ndiho abo bantu je no babwira ngo uwo mutima bohagarika kuko na jewe harageze n'igihe no mu miryango baranyirukana baranta kabisa baziti Salomo ntacazovamwo ariko ubeshi n'ukuri turi inshuti babaye kwa Yosefu na bene nyine niko bimeze bagarutse bati vrema nitwe tuzi kuzogera kuri igicubahiro respect kuko benshi gatoya ubu barakurikirana ibikorwa vyanje kuri YouTube cankwe bakumva ngo natumiwe
mu bindi bihugu bakumva Salomo yarenze yagiye mu kindi gihugu Yego. mu bijanye no kurimba akavuga ati none uyu ni wa wundi twari tuzi ko bagatangara nobwira rero umuntu ashobora kuba afise imigambi mibi ku wundi yobihagarika kuko ubuzima bwacu Imana niyo ibufise mu biganza yego ivuze bahura baho niko biri birumvikana n'ibihe bidasanzwe mwaciyemo ariko kandi Imana kirabihindura ariko igice cy'intahe tukigarukirije ngaha gato ninde muntu ari inyuma ya Salomo mu gushyira amafaranga muri bino bikorwa kugira ngo bibananye bitera imbere ni umufuko wa Salomo wonyene je nibaza yuko nivyo hariho abantu no kwitwa nk'abavyeyi bagiye babifashamwo yego n'abandi muri rusange noshimira nuko uno munsi abariko baradukurikirana hashobora kuboneka umuntu avuga ati jewe ibyo byo guhimbaza Imana ndavyumva ukora ariko kandi uwo biheba noshyira amafaranga muri jewe nka kubera uwo bita manager ariko ureka kurimba izo ndirimbo zihimbaza Imana uririmbe indirimbo zidahayagiza Imana uwo muntu uriteguye kumwakira oya mu bisanzwe icyo kibazo kiranatwengeje umbajije reka yego gusa sinzi ko uwo muntu yoboneka mugabo nubwo yoboneka je ndumva ntomwakiye yoba arihanganye hakiri kare ahubwo byakwe yego kumva umuntu aguha inoti ukanka kuyakira mu bisanzwe inoti ziraryoshe kandi turazikeneye kugira ngo zikore ibikorwa byiza nk'ibi urabizi ko bisaba amafaranga cyane mugabo jewe vraiment umuntu yoza mbarira ati hagarika icyo gikorwa cihimbaza-Mana je numva ntomwakira oya kabisa ariko ku rundi ruhande arundi ashobora kuvuga ati uyu mukozi w'Imana ndumva ari mu muhamagaro reka ndamushigikire kandi aguma akorera Imana uwo muntu wamwakira uwo nomwakira cyane turetse no kumwakira nomusabira n'umugisha ku Mana kuko yoba akoze ku gitekerezo canje kandi ku cifuzo canje uno munsi Salomo umuntu yomurondera kugira ngo ashobore kumushigikira canke ashobore kuvugana nawe ivyinshi kubijanye na kino gikorwa yobaronka gute nka nimero ego nomero yanje ni 62 35 ego 62 79 mukozi mwa tubashimire kwa mwitavye ubutumire bwacu muri kino kiganiro murakoze cyane natwe reka tubashimire gose kuba namwe mwadutekerejeho Imana ibaha umugisha asante sana nizere ko nimwasubira hari iyo mwaje muva muzodutangira intasho no kuri tuzobaramutse yego murakoze cyane murakoze namwe nuko nshuti inama bakunze bigaragaje kuri Transistor Ministry TV tubashimire kwa mwabanye natwe ikiganiro cy'uno munsi ni hano kirangiriye ariko akaryoshe ntaho kagiye ibiganiro byacu biracabandanya ariko kandi umutumire wacu muhumvise kabaseze ati nakagaruka ariko kuri mikoro ya Protet turakingiwe nk'ibisanzwe tuze dusure duhure mu bindi biganiro bizokurikira naho ubutaha bye bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen